ngiye mu rugendo mu ngendo mu bihugu bitandukanye ngiye mu bihugu bitatu ariko harimo Canada irimwo ariko siyo mbanza gushikira ngaho hiya muri Yes ni iradukunda pacheli yamenyekanye cyane nka Landry Promoter muganga umutanani gwa tutere nandi mazina menshi kizimya moto uno munsi itariki 7 z'ukwezi kwa12 mu bihumbi 2021 aho aramutse afata indege imwerekeza mu bihugu bitatu yashoboye kuvamo igihugu kimwe arico ca Canada ahagiye avuga yuko ajanywe n'ibikorwa by'akazi kiwe yakongera akavuga yuko ajanywe n'ibikorwa by'ubuzima bwiwe aho umumenyesha makuru Sten yashoboye kwashika yashoboye kutubariza ibibazo byinshi abenshi mbese twakwibaza kubijanye n'umuryango wa Hitop TV ukuntu ugiye kubandanya ukora. Landry Promoter yashoboye gusigura byinshi kubijanye n'ivyo aho yavuze yuko no uwo bari basanzwe bafashanya cyane nk'umukameramani imbesire kameramani Eve Bari mu minsi ibiri nawe nyene ashobora kuzomusanga iyo azoba yagiye ntiyashoboye gutanga neza umunsi azoshobora kugarukirako canke ntiyashoboye guha n'umuco abarundi canke abari basanzwe bamukurikirana yuko ashoboye kuba ahevye akazi canke ukuntu byo babigiye kugenda. Mbega Landry Promoter arahevye akazi ku promoter canke bigiye kugenda gute? Iyo cyo ni kimwe mu byo tutaramenya tugiye kubakurikiranira hafi kugira dushobore kukibamenyesha uko kigiye kugenda. Landry Promoter tumwifuriza urugendo rwiza mu muryango wa Hitop TV twifurize kuramba no gutera intambwe utere uja imbere. Kuri micro ndabibutsa neza yuko mwari kumwe na Sten Promoter on the machine yari Promise cameraman. Turabakunda cyane mwe mwese mudukunda ciao.